ndaramukije abakunzi bakora dukurikirana ndababwira bwakeye canke mwiriwe bivanye naho muherereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi canke se uri mu mahanga ndababwira bwakeye canke mwiriwe ni MC Benta nko musanze mu mizi turi kumwe n'umusisanguzi muri studio zacu reka tumwikaze kugira ngo aturamukize abari kwa dukurikirana. Ego urakoze cyane mutangaza makuru jemeze neza ndakuramukije imbere ya byose reka nce ndamutsa abariko badukurikirana hano kuri kino gitangaza makuru. Ego urakoze cyane bona musisanguzi rero iyo uje muri studio zacu tuba dufite ibibazo byinshi tukubaza biba ariko bigenda bivugwa muri kano karere kacu. Uyu munsi hariko hagendwa havuga yuko hoba hariho abarundi boba bariko donc bababaye canke se bivanye na manifestation kubera muri Tanzania hari abarundi bafashwe baricwa bamwe bamwe abandi bagirirwa nabi. Est-ce que ibi bintu hoba ufise ico bivugako? Bo ni kibazo ciza kandi novuga ko twagomba no kuvuga ko bien sûr nk'abarundi ubwa mbere na mbere nuko atavyemezo bihari yuko hari abarundi bafashwe kandi baricwa muri Tanzania bagirizwa manifestation nkuko bivuze mugabo nkuko bivuze nanje mu byukuri amakuru narayumvise narayaronse aho wanashaka bamwe bambwira bati mwebwe mufite amajwi agera kure turabasavye murabe ingene mwovuga mutabarize bamwe mu barundi boba bariko barikekwa ko boba barafashije abagize imigumuko muri Tanzania ngo kubera yuko abarundi bari muri Tanzania cyane cyane abarundi bari bakomoka mu ntara zegereye umupaka imipaka y'igihugu ca Tanzania ngo abenshi bakunze kuja kurobera muri Tanzania rero bakagendayo ata byangombwa bafise. Rero nyuma yaho habereye imigumuko ngo ku misako iriko iraba mu mazu atandukanye mu bisagara bitandukanye ngo hari abarundi bafashwe muri iyo misako ngo bamwe barafunzwe ngo abandi barishwe ngo kubera yuko ngo batafatanywe batabasanze bafise ibyangombwa bibemerera kuba muri Tanzania. Ibi narabyumvise kandi nabo twami tuganira kare babimbwira ko mugabo ikintu ngiye kuvuga ni giki buriya mukino bavanga ukwita imbeba ngo ntarabizi haka niko bavuga mu Kirundi kandi ngo uhore mbwa gusutama bazimara zose iyi ni imigani y'Ikirundi twakoze twumva bavuga ariko imbere yuko ibi biba muri Tanzania mbugwa wa wundi umanze umenga twe turaba profete twe twarabivuze ko cyane gose aho twerekanye abarundi bigeze gufatirwa muri Tanzania ari benshi menga bagera kuri 54 ata byangombwa bafise turabitanga ko impanuro turabereka yuko hariho abantu bababesha ngo barafise ubushobozi bwo kubambutsa imipaka kandi kukaba nkako bakayibambutsa kwere bakabashika niyo mugiye abenshi batwagwa za Nairobi abandi bakaja kurobera nyine Tanzania we bagushikanya akazi kiba bagahejeje wewe ni ucusigara wiga ingene ubaho uri kwepana n'igipolisi cyo mu ico gihugu wagiyemo iyo rero bishitse hakabaho ama incident nk'aya muri Tanzania iyi migumuko par exemple cyangwa hakabaho nk'ubwicanyi bukabije hakabaho ubusuma bukabije mu ico gihe leta ibintu ibanza gukora nibiki ibanza kurondera abantu bari mu gihugu cayo batavyemerewe b'abanyamahanga. Iyo rero wafashwe uri muri ico gihugu ata burenganzira ufise bwo kukibamo amatohoza acasa na yarangiriye kuri wewe kubera ko umugizi wa nabi ntagira ibara sivyo inkozi y'ikibi ntigira ibara ntigira impumuro urumva. Iyo rero bagusanze mu gihugu cy'abandi dufate tuje direct hano muri Tanzania hayetse ku imigumuko wowe igipolisi kiragize imisako inyuma yaho cyasabye yuko abantu bari muri Tanzania badafise uburenganzira bwo kuba haba bo kwiripotinga uwo ntiwagiye kwiripotinga hama barasatse baragufasha umva uzokwisobanura gute yuko utafashije bari mu migumuko biragoye cyane hani hahandi rero baba bavuye mu gihugu mu nzira zitemewe bahunze leta baca bagaruka kandi rero kugora ya leta
bagenda bahunze. Ubu benshi baca baja muri za turasabye ambasade yacu izi tuvugire, turasabye ababijejwe baronde abatanzania bavugane, mu gihe wewe wagiyeyo igihugu kitabitse. Ugasanga nk'umuntu amazeyo n'imyaka irenga 5-10 akora muri zo nzira z'amanyanga, arazi ko ambasade y'u Burundi hagihari, mugabo ntiyigeze ashika kuri ambasade avuga ati je nubwo ndi muri Tanzania nta byangombwa afise. Mugabo kubera ko bagize ikibazo baca batangura kugira iki, kurondera leta na ambasade. C'est vrai, nibo bantu bagomba kuronderwa kugira ngo babafashe, niko kuri, ni nayo nzira nziza. Mugabo nako tugerageze mu by'ukuri, tureke kuremereza leta, tugerageze tureke guta imfane aho tutoyitaye. So kuri ibi rero by'abarundi bavugwa bariko barafatirwa muri Tanzania, mu by'ukuri nta byemezo namba bihari by'uko bishwe. Ariko ku makuru dufise turazi yuko harimwe abarundi bafashwe, kandi harimwe abarundi bafashwe ivyo bintu batabirimwo neza cyane, batabirimwo. Abantu basanzwe bazi yuko abarundi basanzwe baja kurobera muri Tanzania, nabivuze hari abarimirayo, hari abakora ama business atandukanye batwara imizigo bakagaruka, donc agaharu akavuga ati je nkubitayo ari retour, sindarayo niyo ndaye yose marayo kabiri, rero ndondeye passport canke laissez-passer, ucusanga yuzuye vuba, kuko nimba mu kwezi aja nko muri Tanzania incuro zirenga 200, kuri wabona yuko umenga yo bahombye, ahitamo kugira iki, kudiringa n'abajya polisi bo ku mipaka. So ahangiye kugira ico ndabivuze ko tugerageze mu by'ukuri kuba mu muco, ivyo dukora tubikore mu muco. Ngira ngo batinya ko babaca babagarukana. Oya, bakugarukana gute? Ufise icyangombwa kibikwemerera, ega ni business. Ahubwo icyo utazi impamvu nyinshi zituma warashaka abadandaza benshi badakoresha impapuro zabo zinzira. Abenshi nuko batinya gutanga ikori. Abenshi binjira mu ijoro bakagarukana ibidandazwa byabo mu ijoro, donc batinya gutanga ikori. Mugabo urumva rero iyo bice bishika birugaca mu muzurira ko nko kubyagenze, urumva ko za nyungu z'umurengera arazibura, agatangura kugira iki, kwambambira leta. Haro nagomba ndatanga impanuro ku barundi bene wacu, sina abarundi gusa, umwene gihugu y'igihugu cyacu cyose bini bintu bimuraba. Ni byiza yuko tubaho ubuzima buciye mu muco, na cyane cyane iyo hageze ko turenga imbibe z'igihugu runaka, tugenda twikwije. Urazi ingene bijyana umutima uri mu gihugu c'abandi atadokima ikwemera kwa bufise, ubonye ujejwe umutekano uramukwepa, urahunga, ku buryo n'abagizi ba nabi bashobora kugukorera ikibi ntushobora kwitura inzego z'umutekano, kuko deje uri muri ico gihugu mu buryo butemewe. So ni byiza rero yuko tugenda mu buryo bwemewe. Ico binafasha wanashaka gusumba kurenga imbibe z'igihugu ugiye mu buryo bwemewe, ega ni niteka ubuteye igihugu, ni niteka ubuteye igihugu, kuko baravuga bati umurundi yinjiye muri Tanzania. Nimba uri umurimyi bakavuga ati umurimyi uwo mu Burundi yinjiye muri Tanzania. Uri umudandaji bakavuga bati umudandaji wo mu Burundi yinjiye muri Tanzania. So mbandanije ku kibazo wari wavuze, ndakivuga en general, nkomeze kubisubiramo kuko ubundi gutosora ifuku yamiza akatsi mu ntoki, nuko numva bavuga mu Kirundi. Ku bantu bari mu myigaragambyo cyangwa se mu migumuko mu gihugu ca Tanzania, twarabivuze neza yuko batazigira boroherwa na gato, kubera ko ivyabaye mu Burundi 2015 nivyo byagiye kwisubiriza muri Tanzania muri mwaka wa 2025. Leta ya Tanzania iriko irakora ibishoboka, twarabivuze ejo, bariko barahiga uburyo bashobora kurandurana n'imizi iyi mwemu yo gushaka guhungabanya umutekano w'abenegihugu, babicishije mu nzira zimwe n'izindi ku maronko ya bamwe n'abandi. Niyo mpamvu sinoreka kuvuga yuko inzira karengane zitazobamwe. Inzira karengane
ntizitegezwa kubura Yego. zizobamwo kandi bizonagorana yuko bagaragara nk'inzirakarengane kubera ko abinjiye ku wanashaka igitigiri nyamwinshi cy'abinjiye kugumuka muri Tanzania Yego. abenshi twaravuze ko bari abakenya abandi abagande n'abanyarwanda mugabo mu by'ukuri abari babirimwo kuva mu nteguro Yego. abenshi bagenda bafise ibyangombwa bikwiye abenshi bari bamaze imyaka muri Tanzania bakora business zitandukanye nuko bari bafise ibyangombwa bibemerera kuhaba kuko bobo bari ku migambi rero inzira karengane ndiko ndavuga zitegeza kubamwo ni bano bari bamenyere bikorera business zabo binjira Tanzania bakavayo badafise ibyangombwa niyo mpamvu rero mvuge ngo batega umutwe bemera ingaruka sinigeno bivuga ariko mu by'ukuri birakwiye yuko ibintu nk'ibi bitosubira kubaho ku Murundi ibihe nk'ibi ndifuza ko mu by'ukuri ata Murundi byosubira gushikira aho yosubira mu gihugu kimwe canke runaka adafise uburenganzira bwo kuba muri ico gihugu reka nce nsaba ahubwo nabo babakiri muri Tanzania abarundi bene wacu batazi yuko nibi biriko biraba muri Tanzania kose bose babizi bagerageze baje kwiripotinga kuri ambassade y'u Burundi muri Tanzania bagende bishikane kuri ambassade amakosa barayakoze nimbara mande bacibwa bayacibwe kuko ubundi ayo mande bocibwa yorutwa nuko leta yoja kubaburanira bamaze gufungwa byorutwa nivyo kandi no kutiripotinga naco ni gisebo no gucafuza igihugu cacu kuko urumva mu bihugu bivuga byo byarungitse abantu kugambanira Tanzania natwe ubwo boca badushiramwe niyo mpamvu rero umurundi anyumva ari mu gihugu ca Tanzania azi ko atagiye mu migumuko adafise uburenganzira bwo kuba mu gihugu ca Tanzania aje kwiripotinga kuri ambassade y'u Burundi asigure kayiwe komsa abiho ambassade y'u Burundi bitse hakurikizwe ayandi ma procedure akurikira mugabo uwo muntu abiho ndabivuge ari safe abiho akingiwe abiho mu buryo novuga abari comfortable si muri Tanzania gusa no muri Kenya no mu nukuvuga umurundi ahantu hari azi ko atahafite uburenganzira ni byiza yuko yo kwiripotinga akabaho bizwi ntaco bitwaye kubera yuko nimbe ari ahantu ubona ko hakorohereza kurondera umuryango ni byiza yuko aho hantu wohaba amahoro wohaba uhafitiye ubwigenge kubera yuko na wa muryango uri kuyaronderera ni byiza yuko wokumva ko aho hantu uri mu by'ukuri umutekano wawe uba wubahirijwe ubu nkuko babivuze abarundi batari bake bafise impungenge neza cyane jewe umuntu yampaye inkuru ku butumwa yampaye yavuga ko ngo hariho abarundi ngo bariko bahamagagwa bababwirwa ko ngo ababo bapfuye bari muri Tanzania babagiriza ko bari muri manifestation sivyo umva nk'umuryango wawe uzi ko wewe wagiye muri business runaka hama gacaronka iyi nkuru yuko woba warishwe par exemple nubwo utoba warishwe mugabe iyi nkuru akayihabwa urumva yuko ari inkuru ivuna umutima ni inkuru mu by'ukuri y'incamugongo ku buryo n'uwundi ari we wese afitiye yuwiwe nubwo uwo wiwe yahafitiye uburenganzira bwo kuhaba umutima uraranduka aguma ajugumira rero abarundi twamye twiyambika umushamana baba umutamana yes twamye twiyambika gateka tugume twiyambika gateka tugume dushinga icumu mu mashinga ariko kandi tuhari muri aba mashinga mu buryo bwemewe n'amategeko hari akantu bwana mfisangozi waruvuze ubu hari abantu bako baravuga ati sibo borubona kuko nabo bafatiwe muri ibyo biye rero ndashaka ubambwirira akantu kuko bashobora kuvuga ati eske abandi nabo ko bavuga kujya byagenze gute nango babafata ariko urumva ingene bisiguye ariko ndashaka rero ngo ubahe donc bakari nk'amajambo y'ihumure yes so reka ngire ikintu mvuze urakoze buriya sino canza ngaha ngo mvuge ngo abarundi bare muri Tanzania ngo bose ntibagiye muri manifestation oya turazi yuko hari abarundi bari muri wa mugambi wo gushaka
kudestabiliza akarere kacu harimwo abarundi barimwo yego no ni kututwisha bimwe mu kindi bavuga ko umuryango umwe kumbura umuryango mbwa atugisha umuryango ubu perezida yarawuhinduye ariko kandi yes umuryango mbwa akitukisha Ego. ariko kandi ngo nta mwonga uburi sato neza cyane bidahizwe turazi yuko no mu Burundi no mu Barundi harimwo abariko barakoreshwa mu gushaka guhungabanya umutekano Ego. w'akarere turazi yuko hariho abariko barahabwa inyigisho hariya mu gihugu cy'u Rwanda turafite n'amakuru ko n'abarungitswe mu bihugu vya Burayi guhabwa inyigisho za gisirikare kugira ngo bazi kudestabiliza akarere Ego. no muri abo ronda azi ko no muri rya migumuka muri Tanzania hariho abari barimo Ego. ibi ndabizi yego iyo ndiko ndavuga uku je ndako ndavuga kuri ka y'abarundi bagiye kurobera yego abarundi bagiye kurondera ubuzima kumwe basokuru bavuga ngo bagima namba nibo nariko ndavugira kuri ka y'aba nabo rero bari mu mugambi wo gushaka guhungabanya umutekano w'ibiyaga binini aho mu by'ukuri uyahuye ntawe umuririra yego uyahuye ntawe umuririra kandi wowe ukarisha gomumwe Yego. ariko kuri abo nabo bariko bavuga ngo sibo borubona ngiki niki yego buriya ngenda bavuga ngo gurucira mukaso gatana nyuma si byiza ko twokwifuriza abandi bibi nubwo twobona bene wacu bari mu bibi bivuze ko twobasanga n'umutima mwiza tukabahanura tukabakura muri bijya bibi barimo neza cyane ariko ukomeje kugamika izose nta kundi niko biri akansi uraheba yego tugomba kureka ibigenda bikagenda ibizo navyo tukavyakira yego reka ndagushimire cyane mbona musangutse kuko amajambo uvuga n'amajambo yubaka n'amajambo y'inkoramutima nkuko nayibonye muri commentaire z'ibiganiro bagiye utanga ati yaba hari abantu mu Burundi bameze nkawe nka batanu gusa baja bakemanga ukuja imbere y'abantu kavuga Uburundi bwo ntago bwosubira kandi guterwa na twatundi bo umutangazamakuru mbabarire nk'ikintu mvuze yego bo je ndahamya ko ndi mu Barundi bake bafise amajambo makene yego kandi sindanakuze cyane gose sinuko mfise ivyumviro byinshi cyane gose byo kugira ngo mbe noshikiriza bamwe n'abandi kugira ngo tube twosova akarere kacu hariho abarundi benshi b'umutima bijunja n'ijambo nonita bakazinduzi neza cyane bafise byinshi baturusha ariko kubera umuco w'ikirundi kubera akaranga k'ikirundi bahitamo kuguma binumiye yego sinje kuvuga ngo twe twarateye akaranga twarisha imico sibyo nje kuvuga mugabo igituma ndabivuze uko nuko abarundi twakuze tudakunda kuvugira hejuru neza cyane twakuze tudakunda kuja aheru noneho hari umugani w'ikindi uvuga ngo n'uburyo utwiwarihisha neza cyane twakunze kubona na ba data mu kuduhanura badutwara ahantu atamurundi yumva akaduha impanuro akaduhanura iyo naho washayishije akaguhana mugabo byose bikabera mwibanga abarundi rero ni benshi barahari mugabo turagomba mvuge n'igiki mu by'ukuri igihe tugezemwo birakwiye yuko hariho ibyo no kwita amaprincipe cyangwa se amakutime tugomba kuyambura tukayambura kabisa kubera ko kera basokuru baganiriza badawe bicaye haziko ubu ibyo ntibikibaho sibyo ubu biragoye ko uzibona umuvyeyi yicaranye n'umwana dushaka dufate muri salo ngo baganire na televiziyo iri hari n'amandroid ahari ubu biragoye so ibihe turimwo ni byiza yuko ivyo twamenye tubimenyesha abandi tubicishije muri izi nzira hariho abatama hariho abatamakazi hariho abagabo bijunja n'ijambo imisore n'inkumi bafise byinshi bazi mu by'ukuri byobaye byiza babishikirije abandi kubera ko iyo umuntu apfuye ajana n'ubumenyi bwose afise rero ubujya bumenyi ubaye warabuhaye abandi kenshi iminwa cavuga ngo votre passage reste vivant umwe sogo yabivuga iyo upfuye ubumenyi wari ufise warabusigiye abandi burya ntuba wapfuye wagiye kuruhuka rero twebwe kuba tuzi imbere y'amakamera siko twiyanka turazi yuko ibyo tuvuga hari abo bikomeretsa hari abatabikunda kandi mu by'ukuri bashobora no kutwica ibi turabizi mugabo ni byiza yuko nimba twopfa tuzize kuba turiko turahanura bene wacu tuzize kuba turiko turabahereza
ukuri twamenye je nibaza ko twadupfuye neza twadupfuye neza kabisa Neza cane. niyo mpamvu rero nabo batinya kuza ku mateleviziyo canke guca kwandi ma platform atandukanye kugira ngo batange ubutumwa impera n'imperuka bazopfa neza cane bazopfa batishwe n'ibi bintu bishwe n'ibindi Ego. byobaye byiza rero dushize ukuri ahabona hama umwe wese agahitamo icyo ashaka ahitamo kugendera ukuri it's okay ahitamo kuba mu kinyoma akaba mu kinyoma mugabo ukuri akuzi ego uri muri bake cyane vraiment nkuko uyu muntu ndamushigikiye kabisa ijana kwijana kuko ni benshi nkuko bivuze batinya bavuga ati noja hajya umuryango wanje nkaba ndabasiga hakiri kare ariko nyine mu gihe iyo wiyemeje ikintu kabisa uragikora kandi kikabaciza numva no gushimira cyane ku bantu ugentanga ku bajene ku bantu bakuze cyangwa se ku bandi bantu bagenda biyumvira ibindi bintu bitandukanye bitari ibyo gukomeza umutekano ibintu nk'ibyo numva mengana uri gushimira cyane ego urakoze cyane mutangazamakuru ukoze kubinshimira ko nanje kandi ndabashimira ego nongera ndabashimira no ku mwanya wanyu nongera nshimira kandi byimva mutima abadukurikirana abama baduteze amatwi kugira ngo tubabwire tubayagire ibiko biragenda biba cyangwa ibiko biragenda bivugwa muri kano karere kacu yari MC Benita nkuko musanze bimenyereye nari kumwe n'umusesanguzi muri studio zacu ndabashimira cyane ndababwira ko commentaire ariko ikibazo twabasigiye kugira ngo mubashe kubaza ibibazo mufise canke gutanga amayide mwa mufise kuri twebwe murazi ko tubaha cyane dukora byose ku bwanyu naho ubutaha rero numva no basezera ndababwira ko ndabakunda ciao ciao